Amahoro, reka ndabavunira akagohe ku vyerekeye Linux Music Company. Baho ibihe vy'umunezero mu buzima bwanyu hamwe na Linux Music Company, uruganda rujejwe guhinyanyura amashusho n'amasanamu ku buhinga bugezweho. Ubuhinyanyuzi niwo mwitwarariko wacu. Mwari kumwe na Gloria Avira Mugabekazi, umumenyesha makuru kuri Linux TV. Murakoze. Bakunzi ba Linux TV ndabahaye mwaramutse abandi mwiriwe. Nkuko mubimenyereye mu kiganiro c'amagara y'abantu twama turi kumwe n'umutumire. Kuno munsi twagendeye umuganga twamusanze muri quartier Kigobe. Reka tumuhe umwanya atwidondore. Muganga mwaramutse? Mwaramutse neza. Mwatwidondora. Ego nitwa Vania BAGUMAKO, nkaba nitwa umuphysiothérapeute canke kinésithérapeute. Ego. Mu Kirundi bavuga ngo n'umuhinga mu bijanye kugorora imitsi canke gukabura imitsi. Gukabura imitsi. Mbega ico gisata muba mugikoreramwo ahanini mu biki kuko tuzi yuko ico gisata kirimo ibintu byinshi. Mbega mwebwe mwanonosoye ibiki? Ico gisata nkuko bivuze ni byinshi gose birimo kuko hariho byo gusuzuma abagize ibibazo byo kuvunika abo nabo baba barungitswe n'ababakoze abavunitse canke bimwe bavuga byo kuhinyagara canke abakenyezi bibungenze canke abana bafise bimwe bavuga ngo pied plat ngo pied beau abo nyene turabakosora harimo ivy'abagize AVC ari byo neurologie adulte canke abana bakiri batoyi bavukanye ubumuga. Urumva ni ibisata byinshi cyane harimo n'ibyo kubahimiriza ukungene bo kwicara neza canke inyifato ibereye mu bikorwa vya misi yose cyane cyane bajya baguma bicaye mu biro akanya kaniniya hari igihe bavuga ko bafite ibibazo by'imigongo ivyo byo kurwara imigongo kuvyimba amaguru ivyo turabaha impanuro canke imyimenyerezo ibereye. Rero ico nitwa novuga ko nkunda cyane kandi menyereye gose maze kubona n'abantu benshi nivyo abakenyezi bibungenze canke bamaze kwibaruka nabo nyene bijya bita kinésithérapie prénatale canke postnatale. Rero abo bakenyezi nibo nkoresha abo bakine prénatale no kuvuga ababibungenze kugira ngo ndabategurire kuzo kwibaruka neza kugira ngo babafashe imyimenyerezo yo kugira boroherwe muri ico gihe. Hanyuma postnatale nayo ni gihe aba yamaze kwibaruka kuvuga bajya bagira ibibazo by'umugongo canke kuvyimba amaguru canke ibibazo byo hirya no hino nk'abagize césarienne canke cicatrice bikababara canke kumva umenga ariko ntakicumva gose sensation yaragabanutse kuri cicatrice. Ivyo byose nivyo tubafasha canke ivyo bavuga vya perine imitsi yo gufata no kurekura umwanda mukuru canke mutoyi ivyo byose nivyo dukora nivyo nitwa ko jewe ninjiramo gose gusumba ibindi ubwa kinésithérapie irimo ibintu byinshi cyane. Ko turi mu ndwi yahariwe umukenyezi reka duhere kuri yo perineologie. Mwotubwira ico yerekeye ico ifasha n'ingaruka nziza yayo. Perineologie nkuko izina ribivuga harimo perine. Perine naho ni igihimba kiri hepfo aho twicarira ku bakenyezi canke n'abagabo naho nyene kirafata igihimba kivamo umwanda mutoyi bita vessie agasaho bamwe bavuga ngo vessie gatekera umwanda mutoyi hakaba n'inyuma yaho ico bita igitereko bitera ibisajya haje umwana inyuma yaho naho hari rectum canke ama intestin hajya ahava umwanda mukuru. Rero iyo mitsi ifata ivyo bihimba byose kuvuga irabiduza iyikomeye irabiduza canke ikarekura kugira ngo umwanda mutoyi caye mukuru canke umwana ashobore gusohoka. Rero ngerageje kuvuga muscle za perine nico. Rero ico twebwe kinésithérapie ifasha muri ivyo vya perineologie ni giki? Nababwiye muri kinésithérapie prénatale n'abagore bibungenze. Umugore yibungenze ahura n'ibibazo byinshi iyo yibungenze ari abavyimba amaguru canke akavyimba mu maso canke ahandi ibiro biriyongera abavuga ko ububabare babufise munsi y'inda hari abagira ububabare bwo mu mugongo hariyo abagira ububabare bwo mu ngingo amarticulation kumva umenga arababara ahantu hose kumva umenga arababara hariyo abagira bati ndababara hepfo hamwe n'abagira ku muscle ya perine. Ivyo byose rero nivyo duca dukorerako ni ukuvuga umuvyeyi aje akwitura hariyo ababara mu mugongo avuga ko ababara umugongo
uca umenya imyimenyerezo umukoresha ariko muri rusangi twebwe ico dushaka muri kinesiotherapie prénatale kugira umukenyezi yoroherwe muri ico gihe aba yibungenze turahera cane cane kuri trimestre ya kabiri kuko ajya amezi 3 ya mbere n'amezi agoye kuko umwana bariko aratangura gukura uriko uramukoresha umuvyeyi hari igihe baca bagira ikibazo canke bijya bavuga ko bagira imyimenyerezo atari vyiza yoguma yicaye mu mezi 3 ya mbere ni kugira ngo umwana ashobore gukura neza kuko kugira ama movement canke ama exercice atari meza niko haba risque yuko umwana ashobora inda ishobora gukoroka ico gituma na kine rero tuyitangura amezi 3 trimestre ya kabiri nguvuga muri ico gihe ico tuba dushaka kumwigisha ni ama exercice yo guhema bimufasha iki ari kugise ategerezwa guhema naho igituma gikenewe hariyo umutsi uri hejuru y'inda utuma inda ishobora gupomeka canke ikagabanuka rero iyo muscle irakenewe cane iyo umukenyezi ariko aribaruka canke iyo ari kugise kugira ngo ifasite umwana wewe ntavuga ngo reka nzana umutwe ariko wewe uri kurafasha guhema uri kurapompa niho kuri kurapompa umwana kugira ngo asohoke ivyo turabimwigisha rero kugira ngo amenye mbega ahema gute uko bakubwira ngo huha meya ngo ibiki ngo huha gute nivyo tumwigisha ikindi tumufasha niyo ababara umugongo imyimenyerezo imufasha kugira ngo yoroherwe mu mugongo hama ikindi naco ni igihe aba ageze gutera iyo mimiswe rero ya pehine ni iciza gukora ko turaba ivy'imitsi baramubwira ati gukontracta canke gufata umutsi babigenza gutya kurekura babigenza gutya ni ryari urekura ni ryari ufata aba ni mu gihe aba yibungenze niyo yibungenze naho nyene murabona mu minsi ya mbere ntabarakomera umuntu baramubwira imyimenyerezo yokora kugira ngo azoshobore no kugaruka inyuma yaho kuko kenshi turamenyeye ko bavuga ko tuja mu kiri ukaguma uryamye muri kirya gihe naho uryamye imitsi niyo iriko irakora ni hamwe bamwe bamusanga bagize ikibazo cyo kuvyimba canke akababara ahantu mu ngingo canke akagira ivyo bita thrombose bimwe bakunda kuvuga ko amaguru aca avyimba canke udutsi tukaca tuba dutoyi ku buryo amaraso adatembera neza kubera iki nta movement yabaye amaraso ntariko araja mu mutima yongera agaruka mu mubiri ivyo nivyo tuba dushaka kugira ngo twevite kugira umuvyeyi agira amagara meza nico gituma rero tuca tumusigurira ni muri ico gihe ca kine prénatale igihe ca postnatale naco ni igihe aba yavyaye aba yibarutse amaze kwibaruka nabwiye hari ibibazo vyinshi umugore ahura navyo kuko cane cane iyo yibungenze imitsi yo mu nda iroroha iyo mitsi yo mu nda rero iyo yoroshe umugongo ushutwara ibiro vyose kuko urumva mu nda ntihafasha mu mugongo kugira ngo igiti c'umugongo kigororoke ni hamwe usanga iyo yarushe kenshi avyumvira mu mugongo canke haruguru cane cane iyo niyo ari karonsa kuko urashaka kuja kuraba iyo umwana ari ukaca wiyibagira umugongo ugacutama kubabaza nivyo rero inyifato ibereye tumwigisha yari karonsa yari karoza umwana yari karamuhindurira iyo nyifato niyo imutuma kugira ngo ashobore kugira amagara meza ntababare nyamugongo canke imitsi yo mu ndamo bavuga ngo kidacabaye kinini ashobore gukomera ntiyumve gitepeta canke ngo haroroshe cane bigaca bituma rero na bwabo baba ariko mu mugongo buhera ugaca ugira amagara meza ukumva urorohera rero muri rusange kine prénatale na postnatale nico tubafasha mbega kinesiotherapie yoba ifitanye isano na massage ego kinesiotherapie harimo massage mu byo dukoresha ko nababwiye ko kenshi dukoresha imyimenyerezo ariko na massage turayikoresha kugira tworoshe imitsi muri uko korosha imitsi rero ni kugira ngo ufise ubwo bubabare ushobore kugabanuka canke nka kurya bavuga gukanda murabizi ko iyo umuntu agukanze n'amazi ashushe canke agukoresheje n'amaboko ariko aragukanda buke buke biratuma na bwabo bubabare bugabanuka rero novuga ko massage irimwo mu byo dukoresha muri kinesiotherapie mugabo si nécessairement si bose dukoresha iyo massage mugabo massage hari igihe tuyishiramo muri kinesiotherapie none ntabahora bihenda bakumva bararusha canke baravyinja ibirenge canke baragize ne kumva bafite izindi ngorane zindi ugasanga birukiye bihuse juste kwiyumvira kuja muri massage gusumba gukonsulta umukinesiothérapeute ego cane birashika na cane ko barundi twama twibaza ko tubizi byose ibyo turwaye benshi baca birukira mu masare canke
ntuze massage bakunda kugira birya vyumba vya massage ugasanga n'abantu bashobora kuba batavyigiye bambabarire kuko navyo nzi ntitwavyize hamwe mugabo barashobora kuba baravyigiye bamwe abandi nabo batavyize nk'ubuganga ugasanga aratushije canke no kutabimenya kubera atabazi ngo ni indwara yahe bemerewe massage canke batemerewe ugasanga atushije ahatariho umuntu abacagira ikibazo rero benshi barakunda kubigira mugabo ico umuntu yobahanura ni uko bobanza bakaja kwa muganga kuko kuvyimba amaguru urashobora kuba ufise ikibazo ca hypertension ivuduka ry'umurindi w'amaraso canke ukaba ufise diabete ukaba ufise uko kuvyimba kubera iki amaraso ntatembera neza canke hari ibikomere canke kwirabura ku birenge canke aho mu kumano canke ku ntoki ugasanga biterwa nuko amaraso adashika neza ugasanga iyo massage bayikugiriye bashiye batuma ahubwo babara gusumba canke izindi ndwara ziyongera kubera bari kugira massage kandi bitemewe nico gituma rero massage imbere yo kuyigira urabanza ukaraba umuganga abijejwe nimba uraba umuganga wari uraba nimba ari ivyo vy'imitima urwaye canke diabete canke ukitura n'umukineziterapeute akaraba ko vyoba bikenewe ko iyo massage uyikora canke ntiyibe yego ngaha mu maserivisi yancu urabona ngo kinezitherapie respiratoire mbega yo yoba yerekeye ibiki kinezitherapie respiratoire irimo vyinshi harimo abo barwaye asima abo nabo baragira amakrize iyo bagize amakrize rero uguhema kwabo kurahinduka ugasanga ariko akoresha imitsi yo kwizosi agaca aruha ari bimwe uca usanga avuga ngo aratonekara canke akumva umenga aratonekara mu gikiriza canke biranse ko mu mazuru bihera akumva umenga harafunganye canke ugasanga ni no mu mahaha hari ibikororwa canke ibicafu vyinshi tubwiye ico tugufasha ni ukubikura mu mahaha kugira bize kw'izosi yize mw'izosi ushobora kubisohora no mu mazuru hariyo amamuvuma tugira canke ama exercice yo guhema atuma mu mazuru hareka gufungana ikindi naco aho ni ku bantu bakuze abana hariyo abana bakiri bato ababebe cane bafise nk'amezi nk'atanu kuduga canke musi yaho abana ntibaba bazi ngo bakorora gute canke n'igikororwa canke bimira gute ni ukuvuga dutegereza kubibafasha muri ivyo navyo harimo kubafasha kubivana mu mapumu duce ivyo bita kinezitherapie ari ivyo posture drainage postural ni ukuvuga ibicafu urabikura nimba biri aha hepfo ukavyegereza haruguru kugira ngo n'intoki nta miti mubatera canke iki bavyita tapotement nimba umwana biri ngaha hepfo umuryamika umuraramitse akamera nk'upanshije gutya urabona ko aca haba pante habaye pante rero ubibujije ubizana nk'uko uri kuratakota nk'inzu nakubwiye bica bimanuka bikegera ino vyegereye ino bigaca bigufasha kubimudahisha ariyo reflexe bakoresha yo kudaha umwana kugira ngo ushobore kubicira n'ivyo tubigiriye iyo umwana atafunguye imbere yuko azaha afata iminota 30 canke 45 adafunguye kugira ngo ntaca azana n'indya bice n'ahatari hanyuma tugakoresha n'ivyo bita serum physiologique kugira ngo tuzibure amazuru yego hanini kine respiratoire n'ivyo dukora kuri aka gatabo kanyu turabona kandi yuko mufasha abantu baba bagize bimwe bakunze kwitwa ama-AVC mbega mubafasha batoye imitende canke bakigira AVC umuntu aca bazana ngaha anya mu bisanzwe no mu bitaro burya haba hariho serivisi ya kimwe ni ukuvuga uwo munsi nyene kiretse iyo ivyo bita amasaturation canke bijya bita vy'uko umutima utera canke uko uhema bitabaye perturbe hatari ikibazo ngaho bashobora kugira kimwe mugabo tansiyo y'ibiguma iri hejuru ivyo birabujijwe rero no kuva mu bitaro ari umuntu ayo maparametre babita amaparametre bito iyo ayo maparametre yiwe ameze neza nyene arashobora kwitangura ukuvuga ubwo nyene n'aho aba yagize AVC akaba ari umuntu ameze neza n'aho ari muri koma baramugira umuvuma kugira ngo bibite ko ashobora kugira bimwe bita amatrombose kubera bivuye amaraso kutagira umuvuma kugira babibite hanyuma kandi no kugira ngo bashobore kumushira ku ruhande bamujyana ku mpande kugira ngo bibite bya bikomere bakunda kugira iyo aryamye
umwanya muremure kubera kijya cuya umubiri ugaca woroha cagira ibikomere bimwe bita escar izo twebita no kuvuga ukamuhindurira imbavu zose akaryama position akaziryama hose kugira ngo wepite ivyo. Ikindi naco ni kugira ngo ashobore kuronka ugukomera cane cane urazi ko kenshi bafata uruhande rumwe basanga mu maso ukuboko ukuguru ntibiriko birakora. Ico dukora no kugira ayo ma exercice kugira ngo stimule uko abari nerve yo mu mutwe iba yabaye afite kugira ngo stimule rero umuntu ashobora gutambuka yifashije twebwe ico tuba dukeneye umuntu yagize yaveze kugira ngo ashobore kwifasha ibikorwa vya misi yose tamuramufasha biciye mu myimenyerezo rero turaza turamufasha kugira ngo ashobore gushika kuri ntambwe. Mbega umuntu afite ingorane y'umugongo uwo ari we wese nubwo ataba afite izindi ngorane zindi aje kubitura mu mufasha rero cane uri mu mugongo igiti c'umugongo ni hanini gose hariyo guhera kw'izosi gushika aho twicarira. Igiti c'umugongo ni kirekire rero bivana n'ikibazo aba afise c'umugongo nico bacabiteye ko ari wuza kubwira ngo uje kuva nkiri mutoyi namye afise ikibazo c'umugongo namye mbabara uca wiyumvira ati mbega kera vyari bimeze gute historique ukayimubaza hanyuma uwundi nawe akakubwira ngo ni ikintu yateruye ngo aja yumva akantu mu mugongo kavuze umenga ngo ni agatsi gacitse waje usanga nimwe bavuga vya antos cari guhinyagara kugatsi ko ari imitsi ifatanye igufa n'irindi asanga niyo yahinyagaye canke ugasanga akubwira ati jewe maze umwanya muremure nicaye ndumva vyanse ca numva umenga mu mugongo ndaremerewe ukamenya ni ikintu nikoreye. Ivyo vyose amaze kubikubwira niho ubona ko ushobora kumufasha. Hariyo baba bakeneye imiti gusa hari n'abandi baba bakeneye kugira ngo bagire ama massage canke imyimenyerezo. Hari igihe usanga ari bimwe nakubwira imitsi yo mu nda usanga ari yoroshe kandi yari itegerezwa gufasha iyo mu mugongo ugasanga nivyo ukeneye gukoresha ni ukuvuga ukakora ama exercice yo gukomeza mu nda kugira ngo mu mugongo habe suraje canke kugira iyo massage kugira ngo ashobore kuba suraje. Rero ubwo novuga ko ubwoko bwose bwo kuba abantu mu mugongo umuntu ashobora kwitura mu kinesiotherapeuti kandi akamufasha. Muganga turakunze kumva umuntu ati naguye nikubita hasi ndahinyagara canke ndagira shock mwivi kandi atamvune irimo surtout ku bantu b'abakinyi canke bigashika ngaha mw'isoko mubona umuntu ashobora kunyerera canke iki agaca aguma babara mwivi akavuga ati ko atari imvune ntaco akaguma kugenderako canke akazoja muri za massage twari duhejeje kuvuga bakamwonona. Yego mbega muba mukorana n'abaganga bandi kugira ngo umuntu abanze kuja muri consultation kanaka ntimuhave mufyonda mukonona ibindi bintu muri iryo vi canke muri iyo cheville canke bigenda gute? Urumva umuntu amaze kugushikira mu bisanzwe twebwe kubera tudashoka tukubwira iyo massage tutazi ico arico hari igihe tuba bakeneye ko tukurungika ku bashirurgien orthopediste ni ukuvuga abo nibo baravye ivy'amarticulation nibo bazi ivy'imvune canke ivyo guhinyagara hari igihe biba bikenewe ko tukurungika iwe. Ica mbere coco umaze kubona kuvyimba canke ahantu hagatukura ico utegerezwa gukora ubwa mbere ni ukuja kwa muganga kandi akuca ugenda ngo muri massage barya boba batavyize yose niko ndishigikira mugabo natwe dutegerezwa gukorana n'abaganga kuko tudakoranye n'abaganga ivyo tudashobora. Hari n'igihe baba bavuye iwabo babaturungikiye kubera babonye bakeneye kinesiotherapy natwe tubonye ko kinesiotherapy tubanza tukabangira iyo massage tuyikore abanza akaja ku muganga akamuraba ko tuba yavunitse canke atahinyagaye ku buryo gatsi katandukanye n'akandi bimaze gutandukanya hari igihe biba bikenewe ko abanza kugushona ico nico gituma rero tubanza kumurungika iwe. Rero uguye hasi ibintu vyo kutuja muri massage canke ukaguma wisyonda we wikanda ko tuzi ko ari uko ucushirako amazi ashushe harya umuntu amaze gukomereka amazi aca abanza agashuha nico gituma aca anavyimba. Uje ushirako amazi ashushe uriko uravyica ahubwo woshirako ikintu gikanye. Nico gituma rero kubera tutaba tuzi umuntu ingene yivura canke ibikenewe kugira ngo ukire ubanza kuja kwa muganga. Natwebwe urumva tubonye bitwangiye dutegerezwa gukorana n'abaganga hariyo abaneurologue hariyo abo ba orthopediste n'abandi benshi dushobora kuca nk'abahematologue kurungikako tubonye iyo massage atari yo yobanza kugufasha ubwa mbere. Niyihe mpanuro mwotekerera abantu bari muri bakuze no bita abantu bakuze
sinzi ko bita ba retraité kenshi umuntu iyo pension acaguma muhira canke hari igihe acaba inactive niko novyita ugaca usanga mbere yaranafise amagara meza ugaca usanga niho watanguriye ibintu vy'ingwara vy'amarticulation mbega nakahe kajambo mu batekerera nk'impanuro icambere ni kubanza kugira imyimenyerezo kuko urumva abavuga bakuze canke bariko begereza imyaka yo gukura baho traité baba bakukurutse abakukuruke kenshi usanga ni ibintu byinshi bihinduka mu mubiri urabona iyo myaka yose tugerageje kuraba no mu gisagara kenshi bakora bicaye mu biro iyo myaka yose aba yayikoze yicaye ni ukuvuga amaraso ntiyatembera cane agize amahirwe akaba kuko ababona ari ikintu cagumye muri we ariko ari wa wundi yaguma yicara ntagire n'ama exercice ntacatangura kuba ikintu kuko imitsi iroroha uko umuntu akura iroroha cane iyo rero uciye wicara iroroha gusumba ugasanga ivyo bindi mu minsi mike yacatangwa kuvuga ngo arababara mu ngingo arababara mu mugongo ngo yumva umenga ntatambuka kuva ngaha gushika nko kwibarabara akumva umenga atanguye guhezagirika kubera iki imitsi yiwe ntiyugurutse iyo amaraso ariko aratembera no mu mutwe burya urumva umenga urumva umenga umerewe neza nico gituma rero imyimenyerezo ikenewe cane ikindi naco hariho ico bita équilibre ni ukuvuga bijya vyo kumva umenga ugira utembe iyo umuntu ageze muri iyo myaka rero ntagiye yumva umenga yohava atemba iyo adafise nk'akantu yifadikije ntibisaba yuko uba ukuze cane hari igihe usanga iyo problème ya équilibre iva mu mutwe canke ari kubera gukura kuko naho nyene uko umuntu akura ibintu vya équilibre biraba perturbé nico gituma uba ukwiye kwegerera umukinésithérapeute canke umuganga akaba ari bakurungika ku mukinésithérapeute kugira ngo bagufashe muri ico kibazo ca équilibre ikibazo ca équilibre rero gituma ushobora kugira ibibazo vyo kugwa akaguma abona umenga araguye umwanya n'umwanya canke akaja yumva aratsitaye atabona iryo buye kandi karatahora bigira kubera iki équilibre yiwe iri perturbé kugira ngo rero twirinde uko kuvunika kandi kenshi abantu bakuze bavunitse mama ntangakarero ku bamama cane cane agiye muri menopause bya hormone bita estrogene yari ifise ivyunyunyu bituma n'amagufa akomera rero iyo ukuze yagabanutse ni ukuvuga amaraso aca bamba amagufa aca amera nk'ayadakomeye akavunika yoroshe rero ubasha uja gutemba imvune n'akanya gatoyi naho utsitara gatoyi ugasanga wavunitse kubera iki ya hormone yawe ntiriko iragufasha nico gituma abo bantu bakuze barakwiye kugira cane cane kinésithérapie kugira ngo birinde ivyo vyo gutemba birinde ivyo bibazo vy'umugongo birinde no kumva bamerewe nabi mu mubiri kandi cane cane umuntu iyo afise hypertension canke diabete kineyo yarayikeneye cane kuko bo baramufasha hari igihe iyo bagira ama exercice mugabo ugasanga ariko agira ama exercice atari ukabona umenga urabizi ko benshi bacaja mu ma club sportif agaca agenda akaduga ya misozi afise ikibazo ca hypertension agaca agaruka akubwira ngo yumva umenga mugikiriza arababara mu minsi mikeya ukaja ubona ni babandi baja bumva yagize AVC canke araguye hasi ubwo nyene yagize cardiaque kubera afise ikibazo c'umutima atakivuca rero nico gituma cane cane muri iyo myaka iri kiregera yo gusaza bakwiye gukorana n'abaganga presque bose mu kinésithérapeute urumva amaze kubona ayo matest akugirisha amaze kubona ushobora gutema canke udashobora kugenda udahemagiritse canke umutima udasinze kuko nabo barabipima amaze kubibona ufise ikibazo c'umutima canke ca diabete arakurungika ku muganga ko dutegerezwa gukora ansinergie ntidushobora gukora twenyene umuganga atagukurikirana ngo ico kibazo c'umutima abanza kigabanye ama exercice ntayo gukora utekanye cyo gutuma rero muri iyo myaka bakeneye cane kwitura abaganga babigeneye kugira ngo birinde ivyo bibazo bashobora kugira bariko barakura ugasanga agize amagara meza iyo yakurikiranye n'umuganga kunibaza ko impanuro noba hariyo kwaba bitura umuganga iyo bafise ikibazo cane cane n'imbere yuko baza ico kibazo kugira ngo bacirinde muganga tugushimire ego ni ngaha hagarukiye ikiganiro cacu c'amagara y'abantu mwari kumwe na Gloria Avira Mugabekazi kuri mikro mu buhinga bw'ivyuma twari kumwe na Alain Furanzima murakoze